urubanza twimirije ruhambaye ahubwo nugo kuwa kane n'amatora tarigeze 5 hari amatora sizere de mate abarundi babwiye iki mpagaze kazuka amatora kukazi k'amatora niwo muhigo wanje je nabonye byabe ngomba gutora ndi nimero imwe aje ntora ku nimero imwe cyo nitaha uzibuka kare cyane uzotora kandi abe nimero imwe yego byo byumva ntibigoye urabaza kamera uzobikorera uko yituni baza nkataho zoza mvuga ngo ni mu mpanagura amosozi ngo ndiko nizwa nuko banyibye ya ash amadrone abafotozi ico kibazo baracishuye ngira ngo hasigaye ahubwo ko kumbure ibintu bija ku mugaragaro mu buryo bw'ibiharuro statistique ibyo nibisaga n'akazi kasa ni gasanzwe bisigaye nabyo n'amahoro nabora kagushira ko gusa ndaza kuraba iyo nimero imwe ariko igihari ko biri kose ntabwo uri umuntu muto urumwe mu bagabo ko hatanga ibyumviro ku gihugu nibaza ko hari ibyiyumviro bikomeye ku nimero imwe uko biri kose niba buhitiyemwe abarundi gutora ku nimero imwe reka turindeze reka dutora amahoro n'umutekano ujya ibintu bitatu no kugira amagara meza kugira amafaranga ndetse no kugira umuryango uwo muryango rero wongera ko no kugira igihugu le pays c'est la famille igihugu sawa ibijya birakenerwa abantu bose babimenye bijya birakenewe n'iteka nkuko wabivutse ni intambwe zo gutera zo gukura jewe ndabifata ko ari iby'umuryango gusa reka abarundi babandanya gushikira ko nibaza ko nimba narabonye icegera cy'umukuru w'igihugu cyo gihe nkeka nzabona umuntu mukuru w'igihugu shamwe abahungu cyo bintu rero urumva biragoye uko uzi gute ko namutumiye eka ntangure ndabashimira mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast. Ibintu ni bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa, harimo kugira amafaranga, kugira umuryango ndetse no kugira amagara meza. Nta kindi kitunezera rero ko tubafise mwebwe nk'umuryango wacu wagutse, ari mwebwe mudukurikirana ariko mugakunda nibyo dukora, mugakunda n'abatumire bacu. Uyu munsi dufise uwo dusanzwe twikora ko kugira ngo dushobore kumenya byinshi mu buryo bwagutse biri kubiraba mu Burundi ndetse no mu makongo muri rusangi. Ni Apotre Isidore Mbayahaga, tumufise ngaha muri Utamu Podcast kugira ngo dushobore kuganira nawe na mwarijya tubona ko indwi yari nini ya tuteko turayaga. Twongeye kubaha ikaze Apotre. Nabakenguruki murakoze cyane. Nizere ko yari weekend iryoshe kuri wewe n'umuryango wawe muri rusangi. Yego. Marahakabise. Reka ndugira aho nyene. Ku munsi wa gatanu byari birori mu muryango wawe aho waruramutse ukwesha umukobwa wawe. Cya munsi warumeze gute Apotre? Kuko akamwemwe kari kose ngira ngo turaza no kubigira kwiteka mwari mwaritewe n'ukuri. Ubwa mbere hoho ni byiza kuko nindi ntambako mu buzima umuntu abagize. Nabizi umuntu avuka gakura akuba kugwiba. Yego. Hanyuma ari igihe Imana imuha umugisha akagira ibibondo. Ibibondo nabyo bikagera mu bigero akabisohora. Yego. Rero muri ico gihe rero izo ntambako zose nizigera zikuganisha ku busaza. Rero jewe nta kindi novuga, ndashima Imana ko yabinshoboje kandi Imana interese gatoya ndabona ko imbere ari heza. Imbere ni oya utanguye gukwesha imbere ni heza no kuri kandi urumva Imana izoshiramwo izovyorosha bizogenda neza cyane. Yego. Isare nabone yari iberewe nawe waruberewe n'umuryango wari watewe iteka n'icegera cy'umukuru w'igihugu. Ibirori nkabije ntabyo narimenyereye. Ese je mbere nkumvuge ko natangaye. Nta wundi yakubwiye ko yatangaye Apotre kuko gwari urubanza rutangaje no kuri mu gisagara ca Bujumbura. Nta gutangara kuri mu kuko byose je ndayifata ko ubuntu bw'Imana. Umuntu agira abantu benshi atumira akagira bamwitaba. N'abandi batamwitaba kubera imvo zitandukanye kuko imanza ziba ari nyinshi. Rero mu twari twatumiye harimo icegera cy'umukuru w'igihugu. Yego. Akaba rero yaraje muri urwo rubanza rwacu. Ni byiza rero ko nawe ne burya aramara imanza z'umuryango agatumira abandi. Urabizi rero ko rero agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Nabo rero arabikora agasubiza mu ndumane abagenzi inshuti n'ababanyi. Rero jewe nkaba ndi umwe muri abo. Mu bagenzi afise nawe urimo na cyangwa bagenzi n'umubanyi wanje. Wa mugana. Kandi ujya jewe rega
yarabaye n'umwigisha aho nigisha turazinanye kuva kera tuva mu ntara imwe tuva hafi na hafi rero hariho byinshi duhurirako bwa buzima bukomeye wabayemo arabuzi neza bumwe bwa kera bwo muri kahise ntashaka kwibutsa rero sinamuvugiye ahabona ngira yabwumviye urashobora kuba naubonye ngira birashoboka Apotre nta nkeka reka nsozere mvuga nti yego Rovenwiti hariho urubanza rega uno musi n'itariki 2 Rovenwiti hari urubanza dufise ngira ngo tuzo ni divere niko ndakituko ubukwe yego urubanza twimirije ruhambaye ahubwo nugo kuwa kane n'amatora tarigeze 5 hari amatora sizere de mate abarundi babwiye iki mpagaze kazuka amatora kukazuka amatora niwo muhigo wanje je nabonye ngomba gutora ndi nimero imwe aje ntora ku nimero imwe cyane itanu uziruka kare cyane uzotora kandi abe nimero imwe yego ako karakomeye nzotora ndi nimero imwe ku murongozo wandi wa mbere hama cyo ntora ku nimero imwe cyo nitahira ndi nimero imwe ubutora kandi abe nimero imwe yese njushaka Bigabire bintu za Apotre ububwiye n'umurundi ariko aratwumva n'ubuzotora mutangurana ni yabo wa mbere atori ariko jewe nzotora ndi number 1 ubwo n'ubundi nimero imwe yego ni karata nzotora imbere y'ikarata nimero imwe nta cyo witahi kandi witeze ko n'ubuzotora nimero imwe azoba ari nimero imwe nyene byo byumva ntibigoye urabaza kamera zobikorereka uko yituni baza nkataho zoza avuga ngo ni mu mpanagura amosozi ndiko nizwa nuko banyibye amadrone abafotozi ico kibazo baracishuye ngira ngo hasigaye ahubwo ko kumbure ibintu bija ku mugaragaro mu buryo bw'ibiharuro statistique ibyo nibisanga n'akazi kasa ni gasanzwe bisigaye nabyo n'amahoro Apotre reka tutse tugaruka inyuma y'amatora utubwira ingene wanayabonye nuko toje ngura nzoba ndi nimero imwe byuko umuseke inyombi abaza kugura akazoka amatora azosanga nimero imwe tore ku nimero imwe ntora ku nimero imwe nta ibyo biragoye Apotre uziranje bose bakwiye kubigira uko yego ku nimero imwe yega ntibinagoye hari n'abantu usanga bibagora guharura bikarata byinshi hako bigucanga kubera usanga hari abantu benshi bakuvugishije wowe ni gucanze tore nimero imwe cyo witahira uri kwigwa zunguka uharure oya ni ku nimero imwe umuntu ashaka biroroshe Otre nimero imwe ndaza kuraba igihari ntagora urakagushira ko gusa ndaza kuraba iyo nimero imwe ariko igihari ko biri kose ntabwo uri umuntu muto urumwe mu bagabo ariko hatanga ibyumviro ku gihugu nibaza ko hari ibyiyumviro bikomeye ku nimero imwe uko biri kose niba buhitiyemwe abarundi gutora ku nimero imwe reka turindeze reka dutora amahoro n'umutekano ndagushimiye cyane Apotre bandanye ugire ibihe byiza cyane hanyuma no mahoro tubandanye tuyasangire n'abarundi bose badukurikirana kuko navuze ngo ujya ibintu bitatu no kugira amagara meza kugira amafaranga ndetse no kugira umuryango uwo muryango rero wongera ko no kugira igihugu le pays c'est la famille igihugu sawa reka ndagushimire cyane ariko nongere ndagukeze kuko wabaye umunsi yabaye weekend ikomeye cyane kuri wewe nabonye inshuti zawe je narinzi sare harageze igihe ntabwo no guturika kubera abantu bari barimo baniyumvira rero kuwa 28 aho uzogushikana inka wagabye hazoba ari igitego ngira ngo abarundi bazobimenya tuzobibamenyesha ndagushimiye cyane ariko burya ibijya birakenerwa abantu bose babimenya bijya birakenewe n'iteka nkuko wabivutse ni intambwe zo gutera zo gukura jewe ndabifata ko ari iby'umuryango gusa reka abarundi babandanya gushikira ko nibaza ko nimba narabonye icegera cy'umukuru w'igihugu icyo gihe nkeka nzabona umuntu w'umukuru w'igihugu shamwe abahungu ibyo bintu rero urumva biragoye kuko uzi gute ko namutumiye
umushikiriza ko byoroshe biragoye gushikira umukuru w'igihugu ntibyoroshe nabyipfuza abantu twabyifuje ni benshi ntiturabishika ariko nibaza ko bizokunda byoroshe ariko igikuru nuko akunda abarundi aha bari hose burya iyo ugize urubanza ukagira amahoro n'umutekano abariwe burya abayatereye abahari kuko amahoro n'umutekano byose bifite tubikesha we yego ni ingufu ziwe n'ubwitange bwiwe nicyo gituma n'imanza zikorwa ugasanga zigenda neza rero hajya mu buryo bumwe cyangwa ubundi abariho hose abahari abari perezida ahantu hose mu gihugu cyose abahari cyacu wakoze cyane Apotre rero ndagushimiye nanjye ndagushimire cyane Imana bahezagire namwe bahezagire gashimire mwebwe mwese abakunzi wa Utamu Podcast mudukurikirana muri ahatandukanye mu mpande zine z'isi nimugire amahoro nimugire umutekano ariko mugire n'igihugu kandi mukunde igihugu cyanyu abarundi mwese mutwumva Imana bahezagire amen amen amen